ndabaramukije kuri uno munsi turamutse twibuka umuririmbyi wacu NDERABIKA Augustin ni 20e anniversaire twibuka n'abandi baririmbyi benshi b'ibihangange bapfuye tukaba tunabakiriye muri Flash Multiservice Campany yacu ikaze Directeur General agisha dushikirije. Bonjour. Yango murakoze mwese kutwitaba. Karibu rero no mutu twise rero event twateguye. Iyo event nayo ikaba shimikiye kuri point zine. Ikaba ari event yo kwibuka 20e anniversaire ya NDERABIKA Augustin n'abandi baririmbyi. Mugabo rero twari twifuje yuko tukibuka umuntu umwe tukibuke n'abandi kuko urazi ko utangiye kwibuka umwe abandi aca bikibazo. Cyo bituma rero tuzoza yuko tugire 20e anniversaire ya NDERABIKA Augustin akaba ari we yatanguje umuziki mu Burundi. Benshi mutamubizi kera baririmba bakoresheje inanga imiduri. Hanyuma NDERABIKA Augustin wewe yaciye abiryohora niwe atanguje kuririmba abaririmbyi hamwe bose baririmba bose ba Fizo ba Satibi ba Natasha baririmba ku ico bitamira musique classique ariyo na musique moderne ku bitari kuri piano niwe rero yaciye bitanguza. Mugabo ntiyari wenyene ariko n'abandi. Cyo bituma rero kugira ngo tumwibuke yapfuye itarike 2 z'ukwindwi le 2 juin akazucaba rero nyaducaba igiteramo nyamukuru kugira ngo tujye mu midonido ivyo yakoreye igihugu tujye mu midonido n'indimo yasohoye. Hanyuma rero kuko igituma ivyo tubivuze kugira ngo duhe kagaciro umuririmbyi batko umuririmbyi nga mu Burundi wacu biko biraza nabo nyene tuha agaciro umwe wese kuco yamara igihugu. Kuri ivyo rero turaba yuko cyo turaba ku mageneration yabo kuko amageneration aratandukanye. Cyo turaba kwa NDERABIKA ya première génération musicale nga mu Burundi yari kumwe n'abandi benshi bashungura Pancras bari benshi. Cyo turaba babiri cyo tura NDERABIKA Augustin hamwe na shungura Pancras. Hanyuma cyo tura indi generation ya kabiri akaba ariyo generation irimwo ba Chancho Miss irimwo ba Nikiza David n'abandi benshi. Tura rero Chancho Miss na Nikiza David mu generation ya kabiri. Generation ya gatatu rero tutora uwitwa Ngiamwezi Mamutse na gose Ngiamwezi ubunyenge yamaye mwese ngiyango maye muze kwaruka ariwe Christophe Matata hamwe n'uwo Miss Yeze aretse kutuvamo ariwe member yari president wa Mikaze des Musiciens. Mba rero twateka tugarukizaho abakunzi bose nibohera mu mubindi kora ari event ya mbere umurateguye dufatire kuri abo dabora batabo 6 ba mbere. Kuri ivyo rero dufata yuko kuri chaque generation kwaje tutora indirimbo imwe muzaranze iyo deseni kugira ngo izo ndirimbo tuzishire kuri platform. Hanyuma kidushiraho ihiganwa izohuza umuntu wari we wese tuze yuko ubu wari we wese azohiganwa kwiyo higanwa kugira ngo amahirwe tushiye ku bantu bose ku bene gihugu bose. Mbe yifate video hanyuma tutaba yuko gufata video abarungutse kuri Facebook ariyo abene gihugu benshi ivyo batabizi. Mugabo ubunye twazi ko mu Burundi WhatsApp igeze kure n'umuntu hari yanye mu gicoro wese afise WhatsApp atayifise umugenzi yiwe arayifise. Tuvuga yuko rero ubunye ko boca bafata akagira video yiwe akagira akapera ku ndirimbo 3 ashatse. Kuyo ndirimbo ya Mwananje umugabo ukuri amwe na Hutu tutitwa. Hanyuma izo ndirimbo agashazirungika kuri platform twagize kuri nimero smart twashizeko ni WhatsApp ariyo nimero ya entreprise 75
720,000 akuvuga 75 72 ubusa ikaba ariyo rero numero WhatsApp umuntu wese azoririmba ifate video aca yirungikako hanyuma ko nubundi twe arishira hamwe ari umuntu ari abantu bajejwe gucyo bayitwara kuri platform ya page magazine ya Flash Multiservice Campany kadufise page magazine yacu ngaha yitwa Flash Media Burundi niho rero izi ndirimbo zose zizoba ziri stoke z'abantu bagize akapera tuca dusaba rero kugira ngo igana twitanguze ku mugaragaro no munsi iyo igana igozo ritangura le 1er juin tariki 1 uheshi niyo igana rizotangura tukaba tuyihaye indwi zitatu akuvuga yuko igana rizotangura le 1er juin gushika le 23 juin iyo misi indwi isigaye tuyihaye ni kugira ngo duhe abantu bari muri jiri basesangure neza bitonde batore indirimbo zitanu izo indirimbo zitanu rero izo zatowe nizo rero zoja dushira muri final kuvuga muri final kugira ngo izimbo zitanu tuzohamagara abantu batanu bose abazoba bari bose ayitike tuzobariye amatike naho bazorara uwo munsi kuko igiteramo giteguwe itariki 2 z'ukwindwi mwumva rero ko turiye duhishije tuzoba tuvuye gutegura le 1er juillet umunsi mukuru wa independence natwe tuje dutegura itariki 2 z'ukwindwi hanyuma ico giteramo kizobera hajya kwijabe kwitira basket kuko igituma twagizwe kwijabe ni kwera iki twarondeye ahantu hagutse kuko ahantu hose ubunye byo gusaba kugira ngo utegure ibiteramo bakubwira yuko ibi byakize bya covid ati nitwakira abantu benshi natwe mbere ni muri yo ntumbero twize dutora mu ijabe kwitira basket hanyuma ikindi cyatumye dutora kwijabe ni kwera kwitira basket ni kwera yuko umuziki haje umuziki benshi ko mutabizi umuziki watangure mu bwiza cyo bituma mubona mu bwiza hariyo 565 kuvana kera abantu bose umwese kera yakeneye kunezerwa kera muziki yagena mu bwiza no mu Kamenge haje umuziki watangure mu bwiza ni naho rero bashungura Pancras banikiza David ba Augustin Ndera bose nibo baba umva ryari rigara batira abaje baja hamwe rero baca wice kwirigara ko atera inkuru ati dutanguze umuziki ari rero ura muziki modern ajya bose rero baba mu bwiza naho rero hatangura umuziki ibi rero nyuma tubivuga nuko twafite amatemonyage y'abantu ba kera bakoranye ariyo ba Ngabore wonse ko na Ngabone wese nabo nyene bari kumwe Ngabore wonse bari kumwe agitangura umuziki kuko Ndera nawe nyene yaciye ashinga orchestre ya mbere bita Akeza Mutima akaba ariyo rero yitwa Orchestre Nationale niwe rero Ndera Augustin niwe yaciye ayiforma yitwa Akeza Mutima hanyuma ikiba Orchestre Nationale bose bashinga nayo ko ari we yatanguje umuziki twaragiye turatoza kandi kugira ngo ikintu nk'iki kibe turasisangura cyo kuraba umuntu witwa Monseigneur Basananiye akaba we afise doctorat muri musique ari gitabo yanditse Dorinanga yanditse turaraba usanga niko nawe nyene mu matoza yagize yimbitse yavuze yuko Ndera Augustin ari we yatanguje umuziki modern kugira ngo tugiye ngo tubandanye rero mbe moto naye ko iki mashimike kuri Ndera Augustin kugira ngo tubandanye Ndera Augustin yari umuntu yari intwari kuva kera ko kera twari njo bita umugambwe umwe hatwara umugambwe iprona abantu bose bakora neza umugambwe iprona wacha ubarukita nawe rero Ndera rero Augustin yaciye amahigwe aba bamukura iyo aho yava mu Ruyigi baramurukita mu mugambo iprona akaba ari we yarajeje gutegura ivyo bita animation ko kera ibyo byose byabera muri ico bita mwese byose bagira ngaho byose by'imiziki byose byabera mu mugambo iprona niba bitegura animation ashategura n'indirimbo zandirimbo zose mu mbazo zose za kera zose zavuga ku mugambo iprona niba ziririmba ni nawe kandi yacategura n'indirimbo baririmbira umukuru w'igihugu
yarimba indirimbo za kera, arimba umukuru w'igihugu mu Micombero, arimba indirimbo umukuru w'igihugu Bagaza. Nico gituma urumva ko yafise akantu yashije abandi baririmvyi, kuko mugabo wewe kwera wewe yari mu vya politiki. Bajya rero bangabore wonse nabo baciye babarokita mu mugambo w'iprona kugira ngo baze baririmbira mugambo w'iprona kugira ngo bakiza nabo nyene nta ndirimbo baririmba ibangabore wonse babikorana hamwe na Nderabika Augustin na Africa Nova. Nabo nyene yatubwiye yuko atanga témoignage yuko nabo nyene akeneye kurimba indirimbo Nderabika Augustin ariwe yamukomposera, ngo harageraho bamutuma igikorwa cyo gukora indirimbo asigaye nk'imisi 3 kuko urazi ko ibintu vya leta bavuga ibintu ku wa nyuma. Nawe ico yagira ko wewe Africa Nova bo baririmba cyane cyane mu rukundo, ibintu bijyanye na national social, mugabo mu bijyanye na politiki bacha barondera Nderabika akariwe abakomporeza bama bagakorana. Urumva rero ko ushitse gushika n'ubunye nuko na témoignage twaronse bwa mbere ya Matata nawe nyene numva bose baca kwa Nderabika. Sijo gusa ni benshi yaformye mugabo nta kundi. Ubu rero tugaye dutange cyo bita la valeur ku muntu wari wese yitanze akora igihugu duciye mu muziki. Twavuganye na nyine cyubahiro President atwara Amicale des Musiciens, igicyumviro nawe yagitahura agati ese abantu nkabonye bo kwamaho kuzamuye muri buka baririmbye. Wewe icyo yashatse wewe shabati byo byiza yuko mushika kure. Eske none iki kintu mukiteguye ejo finalité yacu ni iki? Gutangura harimo ikintu imbere kizoza ko turaba yuko ukuntu Amicale des Musiciens niyamara gutunganya amatora amashasha bose bagiye hamwe bakumvikana ko hari ibigambi myinshi twavuze yuko cyo dukorana na Amicale des Musiciens, cyane cyane yuko nawe nyene yambwiye yuko vuba bagira abakrotire kuri liste y'abaririmbyi batazoba bari muri Amicale des Musiciens. Aha rero ngira ngo cyenera kamwo cyane cyane abamuziciens bose batajya muri Amicale des Musiciens ko ubunye simwe vya kera umuntu wese atazoba ari muri Amicale des Musiciens ntazasubiye kurondera Amicale des Musiciens, kuko mwarabonye ikibazo cyabaye mu ijya yejo cy'umuririmbyi yagiye yambara ngo ikoti nkozi yambara ikatomvye bajya bose ntibari mu Amicale des Musiciens. Mugabo habaye ikibazo telefone ya mbere barondera President Amicale des Musiciens kugira ngo abafashe, kuko niko gwego ruyonga mu Burundi gwemewe. Ivyo byose rero ngo tutera kamwe wese abamuziciens bose bari nga n'abandi batubwira yuko President wa Amicale des Musiciens yakamura yagatere ko ari tariki narengwa mu isi imbere azoyitangaza ko mwe bose bazoba bagizemo icyo baboze kuba enregistré. Kandi mwazi ko samara menshi ni namara 10,000. Imigambi rero dufise rero kugufasha Amicale des Musiciens zokorana nuko dushaka yuko aba musiciens bose twoce twabondera cyo bita assurance, kuko bazi ko mugwara kabikibazo uri ameze rero matomboye gatwarondera cyo bita assurance. Mwese muzojya mu kugira ngo umusye wese agize ikibazo yivuze amara make. Uri migambi mimwe twe turakora ko turondera yuko tuce turondera undi umunsi twoshinga ukaba ifatiro, umunsi wo kwibuka abarindi bose bapfuye kuva kuwa kera gushika kubu, kugira ngo izobe ari cyubutso cy'abaririmbyi. Kuko murazi yuko ubunye tugiye ubunye twatanguye Journée internationale de la musique kiba izotangura le 23 juin. Nicyo ituma rero n'ibinyetso turabikora niyo numbero yo guhimbaza umunsi mukuru hariwe umuziki nga mu Burundi. Hanyuma ngira ngo byinshi murabyumvise byari ibyo. Hanyuma nagira ngo kidusaba vure abajournaliste muri nga yuko mocha mutubaza ibibazo kugira ngo tujye ku muriri ku Rwanda guno munsi batuzindukanye. Ego nuko gusambanya twagiye ku muriri kuri byinshi, no mama twatumiye n'imiryango y'aba bantu nyene babuze
kera ko boshika ngaho kugira ngo nk'ivyo bibazo bisangwe by'indani byose babishikiriza. Ego bavuze yuko Ndabika yapfuye itariki 2 z'ukwindwi hari muri 1971. Umva rero benshi bapfuye batagira imiryango batabyaye ntacyo tuzorondera ibisanira vyabo itariki 2 z'ukwindwi bose nibazoba bari. Gusa no munsi twabwiye ngo tugire lancement y'iki gikorwa na cyane kugira ngo tumenyeshe abene gihugu yuko bari kuriwe kugira izo ndirimbo bakazifata akapera bakazirungika kuri platform. Akantu kabona nibagiye nuko twasi turonka amahirwe yuko sponsor officiel twaronse ya mbere igice cya mbere yari Dream House niyo yagifata mu mugongo kugira ngo abarimvyi babiri ba mbere batowe yuko bazica baronka ubushimwe butanzwe na Dream House cyane amatelefone. Umva rero cyane dushimire Dream House kubona yafashe ya mbere kugira ngo ifashe igikorwa n'umisi imbere abo benshi tuvugana nabo nyene bavuze ko bemeye nabo nyene badufatana nabo nyene mu mugongo ndabo ubunyishe cyane tubashimisha cyane Dream House kubona yafashe ya mbere kugira ngo yaduhaye amatelefone abiri y'abantu ba mbere bazoba bamaze kuganya kuri prisi ko bazoronka amatelefone ya Dream House ama smartphone tuzoca duha na sponsor officiel ku muririmbyi wa mbere kandi yuko yosohora indirimbo yiwe yishakiye kugira ngo tumuranse kuko ntiwogira ikintu nk'iki ngo umuhe telefone gusa bashaka rero ko nabo baririmbyi cyo tumusohora indirimbo ya audio kugira ngo nawe yiranse mu muziki yambara umuririmbyi aririmba umbazo watomboye ku indirimbo yindi asonshwa yibazogira. Hanyuma ikituma twagize indirimbo mwabaye ko twatoye indirimbo zifise message dukeneye indirimbo zifise message zubaka nk'umwe indirimbo ya matata ututitwa ivuga ingene imibereho yacu y'abahutu n'abatutsi n'abatwakuru twobana. Iyi ndirimbo ya Chancho wa Miss umugabo ukuri kumva kwa zari indirimbo baririmba zifise ico zije kwerekana muri societe. Indirimbo ya nayo ya Nderabika mwananje yo gukangura nuko nyiricubahiro mu gihugu bavuga yuko adusaba yuko umuntu avyuka kare akaje ku kazi. Niki nyere nicyo nyere indirimbo ya Nderabika mwananje vuka kare uje ku kazi ukore ngo ujyame cyane gose nashizo kwimbura yamizamishe nye dukeneye kuko dushaka yuko abarinzi bubunye twashiramwo bamenye ibintu by'iterambere ko ubunye mwavuze ko nyiricubahiro mu gihugu yavuze yuko tutumire tanvier etangozi twese tugiye hamwe birashoboka. Iyo message rero dukeneye ko mwese abene gihugu bose bumva yuko n'ukuririmba kwashaka yuko dusubira mu kakano ka kera. Mugabo rero nimuyumve nabi ibihe sico kimwe tushakumena mubishira kumugaraga babimenya abantu bimeze gute like azaze avuga ati jewe mazo nka Emilio mazo nka twasanga mazo nka Senga mazo nka telefone akadono nkuko bivuze nze ndabizi ubwo ni competition ni itegereza ko umuntu neza ngo ndayizi cyo cyane cyakabiri naco tujya kugisha cyashanye ugishoreza utacha kurwana mwakuze bizoba robe unanyuze utomora neza zamija wese ngati batumenyi bandi abantu bazoza iteguye gute bijane kubuntu ivuge byose yo munagire imbere y'ibyo nabwiye ko iyi evenement iteguye mu mico ibiri. Muce wa mbere ni ujanye na competition ego cyakijamo cyo gituma umuco wa mbere ujanye niyo ya competition. Muco wa kabiri rero izoba ari nyezina umunsi wa event izobera kwijara kwita basket le 2 juillet ikaba tutotangura isa 13h isa indwi kuko niyo tumasa twafashe ko abantu benshi bazobavuye ku mirimo benshi ni bataye masa ibyo bakwitira basket kwijara 13h. Hanyuma hazoba iteramo ridasanzwe abarimvyi benshi bari invite ko niho bazoba bari benshi tuteko tutavugana n'abarimvyi benshi ari nabandi bari nyene akamo kambere bakitavye bari kwasuya mu indirimbo z'abanyene bigiriye nyene bazoba mufi nyene bazodirimba aya nyene bazosubiramwo n'ibintu byinshi twateguriye
byinshi cyo bivugira ngaha yumva izo ari surprise ko dukeneye yuko igiteramo kiba igiteramo hamwe abantu bose bagenda bakikugura kuko kizoba kandi kizoba kuva 13 gushika mu gitondo jusqu'à l'aube ko dukeneye yuko Uburundi bwacu me yacu ya Bujumbura yuko iguma yakaka ekana yuko igisagara cya Bujumbura ari nyabagendwa. Hanyuma ivyo ushime nabivuze rero merci kuca ukimbaza ninavuze yuko sponsor officiel ari Dream House kuko kirazira kwemera ibintu utazoronka. Dream House ko yatanze twebwe turemeye gutanga sponsor y'abantu bazoririmba ba mbere. Mugabo ari ni sponsor tuzotanga kugira munsi nyene twitevwa n'abantu benshi. Mugabo ivyonye tuzatubitanga mu biganiro misi y'imbere ko ibiganiro byinshi bigiye bizogana biyategurwa tubabwira aho ihegano rigeze tubabwira n'ibindi bintu twongeyemo hagati na hagati kugira ngo umunsi wa event ko nabiye ko imici ari imici ibiri umunsi wa juillet n'ibindi byose bizovuga kuko sivyo gusa ari n'abarimvi bazobavuye hanze bazoza gushigikira ico giteramo abo bose n'ama surprise kandi bakera bose bavuze yuko twebwe ico kintu cyaba muri ico twagize muri juillet ko bose bazoba ari ngaha ivyo rero umva ko ni ibintu twe turategura n'ubu wende twe turategura ego ikinga cyose kugira ngo avuze yuko unazoba mbere cyangwa kugira ibyo bintu byo ndashaka kubanza kuvuga kuri telefone kubera bivanye n'umukuru yicaye cyangwa kubanye kumbe na cyangwa ibyo nayo hari maneza muri studio ujya mu baro wanjye adashobora kwifata kuri telefone n'inzi bisate n'icyo kwibwira muri nta mpano afise kwaje bize impano no kuba wenyine bizishimira cyangwa mu gihe uri mu mwaka video muri ujya mwanya wa hajya kuri stage hajya kuri final atazuba disponible ko shobora kubakora ntabwo mbere icyumba ko biba ntabwo ikibazo ntabwo arakinga kugera muri umwanya ugana mu cyumba najewe ari najewe uko bye no bikora nuko iyo muririmbyi agiye muri competition ega n'urugamba mu Rundi agiye muri competition arazi avantage na inconvénient kuko umva twebwe tuzofata umuririmbyi ukuntu azoba yifashe mu kuririmba akapera mugabo rero cyo twanka yuko uyo muririmbyi rero uwo munsi wa performance tumukeneye imbere y'abantu ayi maririmbi none uzoshaka twebwe ngo tuguteze imbere gute naho utagiye imbere y'abantu utazinye kuvuga ijambo d'abord vyikorera hanyuma twebwe hajyanye twe turafura parce que la foule acclame icyo babona apete nivyo rero nakamo rero nteye uko abaririmbyi abamwose ashaka kwiransa muri competition yuko yo kwitegura akamenya yuko uyo munsi wa final azoba afise amahirwe yo kuririmba imbere y'abantu benshi kandi ndazi yuko batangiye ubunye kubyimenyereza ngira ngo ukwezi kose gusigaye ni kwinshi azoba yiteguye neza tugira amahoro turabashimiye abanyesha makuru nkuko mubikora imisi yose mukaza mu gufata mugongo abantu bose bafite ivyo ngiri guteza imbere igihugu turabashimiye hanyuma ngira ngo ko mwaje mugena amahoro kaba nkengurutse ndashimira tugira amahoro